nkuko bisanzwe ni muri rwa rugendo nyine turimo kugerageza kurondera impano zigiye zitandukanye na cyane mu bashoboye kugirirwa amahirwe yo gutahukana intsinzi mu higanwa ryateguwe na Diaspora Burundaise ku rwego rw'intara canke ku rwego rw'igihugu. Higanwa ryitiriwe inkingi z'imbona kazoza. Uyu munsi rero hano turi kumwe na Irakoze Ariera asanzwe yari yabaye wa mbere mu dukino mu ntara yagutse ya Bujumbura, ariko kandi akaba wa gatanu mu dukino nyene mu ku rwego rw'igihugu. Ariera, karibu kuri Dikobu TV. Murakoze cyane. Ariera, mu mwaka uheze mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mwarahawe agashimwe mu ntumbero yo kugufasha kwiteza imbere. N'uyuhe mugambi mwakoresheje agashimwe mwahawe? Murakoze cyane. Cyambere ntanguye ndamutsa Diaspora Burundaise. Imigambi nakoze mu gashimwe bampaye, narashoboye korora, ndoroye inkoko, ndoroye imbata, ndorora n'impene. Okay, ubu umaze kunguka iki uravye aho wavuye naho ushitse uyu munsi? Ubu maze kunguka ibintu byinshi cyane kuko sinkirarira wa kera, ibintu byinshi byagiye birahinduka. Hari ukuntu nyine abajene tuba tumeze ibintu by'ubworozi canke by'iki ntitubyitaho, aho ndashimiye umugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye. We yahimirije urwaruka gukora kandi akongera umujama w'urwaruka. Rero ndashimira Diaspora Burundaise yimviye kudufata mu mugongo ko twungutse byinshi. Jewe sinkirarira wa kera, ubu ibintu byahindutse ubwo guhabwa agashimwe. Sawa, ni akahe kamo wotera abarundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza Uburundi bwifashe 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060? Akamo notera cyane cyane agatera urwaruka n'abandi ko bakura amaboko mu mpuzu bagakora nkuko nakinye mu gakino igihe ntsinda narakinye nerekana yuko umuntu wese ahari ikibanza arimo cyangwa ko aremwe cyangwa ko yavutse ameze ko ashobora gukora akiteza imbere. Narakoresheje yavutse ubumuga ubwo bwose, abagufi, abamugaye, abagize ikakuntu kenshi bagenda baracika intege ko ataho bazoshika, ko batoshikana igihugu kure cyangwa ko batoshobora gukora imigambi iteza igihugu imbere. Rero nivyo nashoboye kwerekana ngira ko nabarya bafise ikibazo kanaka ko bashoboye kandi bashobora gukora kugira twitegurire wa mugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi 2040-2060 tuzobe turi mu gihugu giteye imbere cyane. Tubashimire cyane. Murakoze. Diaspora irasinzira.